Mu karere ka Rwamagana mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda niho hatangujwe umugambi w'umuyaga nkuba utangwa n'imishahara y'izuba ku musozi uri hafi y'uruzi Muhazi. Uyo mugambi wakozwe n'ishirahamwe ryo muri Canada Gigawatt Global ukaba uri kuri hegitari 200. Shem Motsen ariwe yakurikiranye ivyo bikorwa akamenyesha yuko igihugu cy'u Rwanda catowe kubera corohereza abafise imigambi y'iterambere. Good business environment makes it possible to do korohereza abafise imigambi vyatumye dukora vyihuta. Kuva umwanya twagira amasezerano tukaronga amafaranga hama tukubaka vyafashe hafi umwaka bikaba vyarihuse cyane. Tukaba kandi twaronse abantu dukorana ngaha babishoboye. And we also had really good local partners and people that we trusted and want to work with here. Umuyaga nkuba utangwa niyo mishahara y'izuba ukabugira ku bice 6% vy'umuyaga nkuba utangwa mu gihugu cose. Uyo mugambi nawo ukaba uri mu ya mbere ikomeye imaze gukorwa muri Afrika. Plant is 8.5 megawatts. Itanga umuyaga nkuba ugera kuri megawati 8.5 akaba ari ibice 6% vy'utangwa mu gihugu cose. Kuvyonzi uyu mugambi ukaba uri mu ya mbere ikomeye muri Afrika inyuma ya Afrika y'Epfo n'amazinga ya Maurice. Certainly the largest solar grid connected solar field in all of Africa outside of South Africa and Mauritius. Ariko naho biruko inzitizi nizabuze mu gutanguza uwo mugambi aho twovuga nko gutunganya ikibanza ukoregwako hamwe no kuzana ivyuma. When you're coming to a new environment and building the first of its kind, iyo wubatse ikintu nk'iki ubwa mbere ntivyoroha nkuko uba uvyibaza. Utegerezwa gutegura ikibanza uzokorerako, ingene uzoronka ibikoresho bidasanzweho ino, ingene uzana ibintu ubikuye hanze. Utegerezwa guca mu bushikiranganje butandukanye mu kuronka impusha zitandukanye. Izo nizitizi ariko twashoboye gukuraho vyihuta tubifashijwe nabo dukorana. With the speed that we did based on the partners and the support that we had. Ishirahamwe Gigawatt Global ngo rirafise umugambi wo gukorera mu bindi bihugu ngo ariko vyose bizovana n'ukuntu igihugu gitunganijwe. Instructive to see what worked here. Ivyo twabonye aha ni nk'icigwa twavuga ngo gutatanga igiturire gukorohereza abanyamitahe vyashizwe imbere mu Rwanda. Bikaba bikomeye kuko ntushobora kuronka umugambi nk'uyu igihugu kidatunganye neza. U Rwanda rurabishoboye tukibaza ko n'ibindi bihugu bizobuka. Rwanda fits the bill and we hope that many other countries will as well. Uyo mugambi w'umuyaga nkuba utangwa n'imishwarara y'izuba uje kwiyongera kuri megawatt 140 zisanzwe zizikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda. Aho civuza yuko mu mwaka wa 2017 coba gitanga megawatt 540 nayo mu 2018 u Rwanda rukaba gwifuza yuko ibice 70% by'abanyagihugu byo bifise umuyaga nkuba.